ugiye ngo guhindura sexe no kuri baragerageza mugabo bahindura ingene umuntu asa nta turumva umugore yaciye agira imbuto ngo kubera ko ngo hanyuma ngo azotera inda umugabo asama inda ntabiriho hari ibintu Imana yubatse urumva hari ivyo Imana yubatse rero je ndavyubahiriza uko umuremi yavyubatse mugabo umuntu yavuze mu gitondo yishavuriye akumva ati ibintu vyarambabaje agiye kugira iki niki ubuzima bwiwe ariko aronona mushobora muhanura ushobora kumufasha ngira kuvuga ngo ijana kwijana ngo tuzovika mu gitondo bihagarika isi yose nukuri ndavije ijambo ry'Imana rivuga ishiriko iragenda ifisi yiri kwiraje je gituma abazu kuri kwijambo ry'Imana bizera abandaye muri yo nzira bafashe n'abatarimwo bashaka ni gute turera abana bacu ni gute tubafasha uyu munsi umuvyeyi ataza kubwira umwana yuko ivyo biriho abayihenze uko barabivuga ku ishure ubu mu makuru yo mu mashuri amaze kubishiramwo bamwe bibaza ngo n'amategeko y'igihugu ntaravyemera mugabo ugiye kurama amashapitre mu mashuri amwamwe bivuga amateleviziyo bigo bararaba internet yako bararaba na ubu kirazira nta muri Hollywood kirazira gusohora film itavugamwo yuko abantu baje igitsina bashobora kurongorana nta ntibibaho nta isohoka nta design muri Walt Disney imwe isohoka hataceze mu ijambo ryerekana yuko ari bisanze ko umuntu asanga igitsina n'uyundi agirike abo rero n'abantu hari abantu bafise amagenda bafise uburyo bafisemo inguvu nuba n'ibihugu bitandukanye bagenda agirike aro igihambaye nuko umwe wese bahiriza umwidegamvyo wundi bakunzi ba RIP TV turabaramukije uno munsi tugiriwe ibakwe ryo kubona umubishop mukanya turaza kumuha kanya yivuge mugabo tutaranahashikira tugomba tubasabe mukore amakommentaire mwongere mwiyaboneshe muri benshi kuri RIP TV murakoze cyane reka rero duhe ikaze muri RIP TV Bishop agiye kwivuga karibu Bishop. Murakoze je nitwa Nahimana Dieudonné nkaba umwungere mu ishengero rya Oasis Christian Center aho kumariba atemba urukundo ubuntu n'imbazi iva ku Mana kuri Avenue du Large niho dusanzwe ukorera. Murakoze cyane murahawe ikaze muri RIP TV. Murakoze nanje mwakoze kuntumira. Ego nkuko mubibona uno musi turi kumwe n'umubishop murasanzwe mumuzi cyane mwaramubonye mu bihe vyinshi mu gihugu twizeye ko aza kugira ico avuga kuri kino kiganiro kuko ni kiganiro giteye impungenge abantu benshi cyane mugabo abantu benshi batariko baragira ico babivuga ko kumbure gutinya abana bariya mugabo turazi ko abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana kandi bahari kugira ngo hindure ikintu cose kiriko kiraza kitari ciza rero nico gituma twamutumiye kugira ngo avuge kuri iyi sujet canke iki kiganiro kitoroheye abantu benshi muri no minsi dusigaye tubona ibintu vyiyadukije twokwita abapede abalesbienne kandi gaha mu gisagara vyabaye vyinshi cane mugabo turiko turibaza mbega vyoba bije ubunyene muri 2023 canke vyoba vyari bihari mugabo abarundi kumwe twamye tumeze tuterekana ibintu ngo tubigaragaze bikaba peut-être arico gituma tutabimenye. Murakoze kuntumira muri kino kiganiro canyu kuma hisemo kutumira je mwe gushaka kugenda mukatumira n'abandi batandukanye mukamuje kubaza kuri ico kibazo ubwa mbere ho kibazo cyamukuru gihereye kubera ko mwabuze amajambo y'ikirundi yo kuvuga ico kibazo canke ingere muko muravyita rero mu ijambo dusanzwe tuzi rikoreshwa cyane mu gifaransa muri rusange nico twita homosexualité canke abantu barangura amabanga y'abubatse bahuje ibitsina kuvuga abagabo ku bagabo abagore ku bagore mbega n'ibintu vyadutse mwaka wa 2023 muri kino kinjana oyaye byo n'ibintu vyamyeho kuva kera ariko rero kubera ko hariho kera ibintu bijanye no gutinya bwa mbere hoho ico ijambo ry'Imana rivuga ko abantu ko amadini abifata hakaba cyane no kuba amafisi imico wasanga yubatse ukuntu ituma aho hari ibintu bimwe bizwi ko ari ibintu bibi umuntu nayo babikora inyegeza ntabishire ku mugaragaro ico gihe nico gituma rero bitigeze bibije ahaboneka murazi yuko
nko kuva mu myaka ya kera ndaziga imyaka myinshi cyane warumva nk'abapapa benshi bo muri Eglise Catholique igihe cyose bashikiriza ijambo ryo kuvuga yuko ivyo bintu ari ibintu bidakorwa ari ibintu by'ibiterasoni muzi rero ko ari idini riba ryifise abantu benshi ku isi byaba bisa nk'uko biteye ubwoba ko abantu uhaguruka vyiyemeza imbere y'abantu kuko wacu bigicibwa haba amadini yandi aporoti abayisilamu amadini nka yose ku isi yama yigisha avuga ko icyo kintu ari ikintu kibi bigatuma rero abantu bose n'ababikora mu kinyegero batinya ugasanga rero n'ibihugu ingene bitunganijwe haba amategeko y'ibihugu bitandukanye yubakiye cyane cyane ku vyizerwa by'amadini bakomeye muri ivyo bihugu urabona nk'ubu ugasanga nk'ibihugu bimwe bimwe vyacu ngaha muri Afrika vyubakiye ku muco w'Ukristo ugasanga hari ibintu bazakubahiriza ibihugu by'abayisilamu hari ibintu bitavugwa ugasanga rero uko ibihugu byose bagenda bihagaze ku kwizera hariho ibintu naho ubigenderamwo udashobora kubahuka kuko washobora kugira ingaruka mbi mu kibano cyangwa ugahanwa n'amategeko y'igihugu ariko rero turavye jewe ndavye ko nsoma Bibiliya ngafata umwanya nkiga nkaraba ni ikintu kiravye cariho kuva kera uravye nko mu gitabo cyo kuvayo kuva Abalewi cyane cyane batanga kwivuga neza ni ibitabo byanditswe na Mose ni mu gihe ca kera cyane imyaka myinshi imbere y'uko Yesu Kristo abaho n'andi majambo ico gihe baravuga ibijanye n'abahuze ibitsina ariko basanzwe batangiye ibitsina dogasanga rero no mu ngeso zindi zagenda ziraba no mu bihugu bindi bitandukanye byamyeho rero nakantu ni ikintu camyeho mugabo kikaba kigakogwa nk'ikintu kitemewe nk'ikintu kizana umuvumo bituma rero ababikora bikora mu kinyegero canke ababigiyemwo rimwe bashikaho bihana bakabivamwo bagafata umurongo rero mu ijambo rimwe navuga ko si ibintu byatanguye ejo bundi ni bimaze igihe kirekire ariko gusa ubu nuko batanguye kuvyemanga bakabishaka umugaragaro ugasanga n'ivyo bita agateka kazina muntu bariko barabaha uburenganzira ugasanga rero byarengeye kwa kubaha imico n'ivyiyumviro by'uburongozi bw'amadini muravuze ngo kubaha imico aha mu Burundi wacu twamye turi abantu bafise imico mugabo uno munsi turiko turabona abahungu bakiri bato uno munsi mbega babivuga ngo ni nk'idiri kuri bo abahungu bakiri bato uramubona uno munsi agenda n'amaguru ejo ukabona afise umuduga bakakubwira yuko ari umupede w'abazungu ari umupede w'abantu bakomakomeye bafise amafaranga mbega ivyo bintu biriko bijana he Uburundi mbega aba bajene bari muri ibi bintu mwobahanura iki icambere cyo nuko tubanze tureka ivy'ubupede tuje mu bushurashuzi bose muri rusange haba abakobwa abashurashura haba abahungu abashurashura bahujije ibitsina byose ni umuvumo ni ikintu kizana umuvumo ni ikintu kidahesha Imana icubahiro rero uyu munsi icyahindutse nkuko bivuze ngo ni diri nuko hariho abantu kwisi babishizemo inguvu bashiramo uburyo bwinshi kubera ko twe nk'abasoma ijambo ry'Imana turazi ko tuko turaja mu bihe vya nyuma mu bihe vya nyuma igihe turindiriye kugaruka ko mwami wacu Yesu Kristo usanga twari ibintu tuzi bisanzwe byanditse mu Bibiliya bizoshika hari ibintu byinshi bizoshika bizoza kuyobeza benshi kugira ngo benshi batakare baye mu buzima budahesha Imana icubahiro hanyuma bisange bari munsi y'amahana atandukanye rero uyu munsi ugiye kubiraba hariho n'abana ndiko ndavuga gutya hari ikintu ngomba gusura kugaruka ko abantu bose babona ko ari ibintu abantu bigirisha so gupfa kubyigirisha gusa ico kameme nico nabonye n'abanyedini benshi bapfa kwigisha bitari vyo hari ibintu bikoreka mu buzima bw'umuntu igihe umuntu ariko arakura kandi ariko araremwa bivuye cyane cyane ingene yasamwe n'ingene yakuze je ndabikurikirana cyane ndagerageza kuraba usanga nk'abantu bari muri ubwo buryo bwo gusanga bifuza kugira amanga yubatse n'umuntu basanga igitsina haba hari ibintu baba barahuye navyo mu buto bwabo bamwe bakiri no mu nda z'abavyeyi babo no guhakarorero benshi mu baze kubona usanga bavukana dufata ari nk'umuhungu yavutse mu bana b'abahungu gusa ego ntabaciriyemwo rero muvuze ko ivyo bintu sivyo bigira bakuze barabivukanye hari mu gwibiri
hari abavyigira kubera ko bagombye guhitamo kugira ngo barondere amafaranga hariho n'abandi bisanga bafise ukuntu bameze bakabura insobanuro kandi bakabura n'abafasha si uko ari Imana iba yabikoze ico nico tuduhuriza mugabo hariho nk'umuntu usanga umumama yavyaye abana 4-5 b'abahungu hanyuma umuherereza agiye kuronka agapfukama gasenga rimwe agahura n'abavugisha akamubwira ngo uzovyara umukobwa agatangura kugura n'impuzu z'umukobwa ataranamenye n'uwazovyara ivyiyumviro byose n'amasengesho yiwe ariko yimvira ko azovyara umukobwa agace isanga avyaye umuhungu uwo mwana kenshi kubera ibintu vy'amahormone abavyeyi bamuhaye n'ivyo byose kumuvyara afise ico aho umwana ugasanga afise inyifato nk'iy'abakobwa mugabo kubera avuye ingene bifuje umukobwa cane bamukomunika ibijanye n'umukobwa gushikaho acamira usanga rero no mu buzima bwiwe ariko aragira ayo matandance ugasanga rero niyo akuze abona umenga ari bizarre kuko ari umuntu wisanga ijwi ingene avuga ingene atambuka ukabona ko atari bisanzwe kandi ukabona ko atari ivyo ariko arigirisha ni ibintu vyaje mu buryo bw'ingene yakuze n'ingene yasamwe rero abantu bagacavuga ngo ni Imana bigombye kwemera gutyo si Imana biba bavuye gusa ingene abavyeyi ingene biyumvira bifuza kuronka umwana ku nguvu ari muri uwo mugwi mbwa gasanga avutse mu buryo butandukanye n'ubwo bari bifuza uwo n'umugwi umwe undi mugwi w'abantu bavutse ari abana bato bagakura banka umugabo canke umukobwa kubera ivyo babonye ku bavyeyi babo nk'iyo mu mwana yakuze agasanga umupapa n'umuntu wa mbere mubi adashoboka akubita mama wiwe ameze nabakisanga n'umuhungu agakura yumva umenga ico atifuza kuzoba no kuba umugabo ko yumva umenga umugabo niwe muntu mubi mu vyiyumviro vyiwe n'ingene akura agasanga yama yifuza kuba umugore ko yabonye umugore ari we aciye bugufi ari wameze neza ari wamwitwararitse ugasanga vyaramuzanye kwiyumvira ivyo vyiyumviro agafata nabi ikintu cyose citwa umugabo ugasanga rero mu vyiyumviro vyiwe aguma atinya kumusuma zoba umugabo atinya ko azohamera nka wa mugabo yabona amva ko ugasanga rero abantu bagize ahantu ivyiyumviro vyabo akubwira ati jewe hako no umugabo no fumba umugore mugasanga ni mu vyiyumviro agira vyiyumvira ko aro rero shetani heciza gukorera rero gace yubaka rero ibintu yace hazi ivyiyumviro bindi bivuye hirya no hino ugasanga mu bigumbagumba vyiwe abonye umukobwa yumva atari mu mutima wo kumukunda ugasanga atukunze umuhungu rero suvuga ngo ni ibintu Imana yaramuremanye sivyo Imana yaramuteguriye ariko n'umuntu abakeneye gufashwa kandi umufashije arakira ko ndabamaze kubikora aho nafashije benshi agashika ahantu akitahura yuko vyavuye kuri ico vyavuye kubera ko yavukiye mu bahungu ari umukobwa wenyene aca asanga ashaka kumera nk'umuhungu kubera ko yakuze akina n'abagwana nabo akasanga hariho umva hariho umugwi rero w'ibintu vyavuye bitabavuye ko gusa waje mugaba akisanga ameze ukuntu batumva igituma abo niwe bakeneye umuntu abaherekeza n'urukundo akabafasha kugira ngo batahure ingene ico kintu cabaye atari umugambi Imana ku buzima bwabo akaba n'abandi rero bavuga bati bona amafaranga rero ni bushurashuzi nk'ubw'abandi bose umukobwa kumbura yagiye mu bakunda abakobwa bamuha amafaranga ubundi nawe yabonye bakunda abahungu bari muri ivyo nyene kandi bafisanga amafaranga menshi cyane cyane bavuye hanze basanga vyamujanye muri ivyo zabaye ingeso mbi zose ni bushurashuzi ariko ubwo n'ubushurashuzi mu nzurugero kubera ko wabunyuranye n'ivyo Imana yateguye mu buzima bw'umuntu rero nashaka kuvuga ngo ivyo gusigura ngo si vyiza kubona umuntu wese guca umubwira ngo nivyo yigirisha kuko hari umuntu usanga nawe aravyifuza ko bihinduka mugabo arumva atagira inkomezi abonirwa ndahura nabo akavuga ati mfasha nsengera numva bimbabaza ko vyananiye gukunda umukobwa ndavyifuza mugabo bikanga rero bose abantu sivyo bigirisha mugabo n'abantu barahara ikintu bahuye naco biba bisaba ko ubafasha mu rukundo utabacira urubanza utumva ko ari abo guca wirukana n'ibyo mundi nabonye umujone yarameze gutyo sinzi ingene bamwiketse ahantu muri korale mw'ishengero bakabona umenga arafise ingene yifata umengo bishaka kumera nko bacaramwagiriza ngo n'umupede mugabo nta bindi yabamwo ko ari ukuntu gusa ameze ingene ameze nk'amakobwa hanyuma pastor acahengera mu gikorane hagati aca mukura imbere muri korale amubwira ati sohoka ku muryango hariya ntuzusure guhonyora ngaha umva nk'uyu naramwishe ko ntibigeze anamubaza ntibanamenye ico kibazo ico yagize ico arico kandi ukabona ko babaye arakunda Imana arashaka byose sivyo yigirisha arakina umuntu amufasha rero uwo n'umugwi umwe hakaba rero n'uwo mugwi wundi w'abantu nk'uko umuntu yokwiba nk'uko umuntu yogenda agakora ikindi afata ingingo ati nanje rero ko numvise hajya ari amafaranga bakeneye kuryamana n'abahungu reka ndabijemwo hanyuma ndonka aya mafaranga iyo ni ingeso yindi ku rundi ruhande mugabo iyo migwi ibiri irabaho
murakoze hariho abantu tubona mbega sinabantu n'ibihugu ahubwo ibihugu biriko birashira itegeko ryuko aba ba PD aba bagabo bahuza ibitsina bashobora kwadopta abana donc bashobora kureka kugira ngo batunga abana gute umugabo n'umugabo botunga abana tusanzwe tuzi ko mu mico y'abantu no mu ijambo ry'Imana umugabo n'umugore ari bo bahura bakavyara abana hanyuma bakabarera none no munsi bibihugu vyinshi biriko biravuga ko bagomba kubaha uburenganzira bwo gutunga abana none aba bana bagiye kubiki mbega aba bana bagiye kuzomarira iki isi majambo make gutahura neza yuko nababwiye ikintu ca mbere Imana yonyine yitangurije kwisi kitatangujwe n'abantu bitasabwe n'abantu umuryango ukubakana hagati y'umugabo n'umugore itanguriro mu gice ca mbere mu murongo wa 26 Imana iratwereka neza yuko Imana yaremye abantu uburyo bubiri umugabo n'umugore ibarema mu ishusho yayo kugira ngo bashobore kubaho barondoke bagwire buzurise kugira rero ngo isigere ahantu ivyayo bihera ngo tuzi ku munsi mwazo muhero w'isi nuko isi yose ishira ingufu gusambura umuryango kugira ngo ntazosubire kubaho icitegerezo cy'ikintu citwa umuryango kuko umuryango nigo rufatiro rw'igihugu umuryango nigo rufatiro rw'ishengero umuryango niho n'Imana ica kugira ngo ikore ikintu gitandukanye ikintu cyacu cyose igomba gukora kugira ngo igire neza abantu cyo gituma yahisemo umuryango kugira ngo n'umwana wayo avukire ngaha mw'isi kandi majambo umuryango nigo rufatiro rero Satani nawe n'abakorana nawe n'ibiki byose bafise intumbero y'ukuraba ingene ico kintu cosambuka murabona ko ariho muri amashinga amateka mu Faransa ariko barahari amisi heze yuko umwana abagomba gusaba uburenganzira bw'umwana hasuye kwita se wiwe avuga ko ari umuntu yatanze urubuto gusa mugabo sise urumva umwana ashaka guhitamo se wiwe ashaka mugabo ujya ni watanze urubuto yavuyemo gusa murazi yuko ubu mu bihugu byinshi by'Iburaya no muri Amerika abana ku ishuri barababwira umwe wese ahitemwo igitsina ciwe avuze ati je shaka umukobwa nuko nyene avuze ati je ndi umuhungu kandi ari umukobwa nuko nyene uyu munsi ugiye mu bisagara nagiye mu bisagara bimwe je bundi muri Amerika aho baravuga bati amatoilette y'abagabo ay'abagore ubu hasigaye hari hamwe hari toilette y'abagabo n'abagore n'abandi bose no kuvuga no kuri formulaire ubu zo gusaba visa canke izindi bagusaba ko hazira umugabo canke umugore canke ikindi rero ni kwisiri kwiragenda kandi ivyo rero abadafise ico batinya mu kwizera Imana no mu kurabya ijambo ry'Imana bafa kubiba mu gutyo rero ibihugu biraheze bigafata izo ngingo babifashe ngo n'uburenganzira bw'abantu bashobora kubifata umugabo igihe cyose babikoze mu nyanya n'ubugome bw'Imana biragira ingaruka nico gituma uyu munsi hari abantu bakubwira bati udakoze ibintu utemeye ko imeze ukundi tuguha amafaranga utemeye ko tugira ibintu bimeze nituguha visa yo kuja mu bihugu byacu hari ibintu nk'ivyo bimeze gutyo rero ikintu gihambaye nuko abantu nabo bafise uburenganzira bwo kwizera ibinyuranye n'ivyo bari kwarizera nabo bumva ko bafise uburenganzira kandi bagashobora kurinda ibihugu byabo kugira ngo ntibagwe mu mutego kuko nk'abizera Imana turazi Imana ivuga kuri ivyo ijambo ry'Imana riratomora cane kandi ingaruka tumaze kuzibona kuva mu ntango y'isi aho dusoma bibiri urabona yuko igihe cyose abantu bagendeye mu bintu nyanye n'ubugombe bw'Imana ibihugu byabo byarahuye n'ingorane byarahuye n'ingaruka mbi zagiye zishika kuri ivyo bihugu muravuze ko hariho abantu basigaye bafise uburenganzira bwo guhindura ibitsina les sexes mu gifaransa murantunga iki kintu none kije gufasha iki umugabo yari umugabo mwahurira mwibarabara yambaye nk'abagabo ejo muhuriye mwibarabara yambaye nk'abagore yagize amabere yahindutse yagize imishatsi yabaye umugore twarabibonye ku mupapa umwe abakardashian abantu benshi barabazi tubona burakeye arabwiye umugore wiwe ati jewe rero burya ndabaye umugore aba bana bari bafise umupapa bariko barita papa burakeye babonye abaye umugore mbega bizobatera traumatisme uyu mudamu uyu mugore yari afise umugabo yita serugo burakeye abonye umugabo wiwe ahindutse umugore donc babaye abagore babiri ibi bintu nta traumatisme bizozana canke ibi bintu twobifata gute
ejo nico mvuga nti uko iminsi igenda nuko niko nagusana bivuga yego abizera imana barizera neza yuko ariho ubwami bw'Imana Yego. muri butabonekeshwa amaso ariko buri hejuru y'ubundi bwami bwose buriho muri nosi turazi ko ari ikintu cyitwa ishengero bitari ishengero ahantu umuntu asengera ariko abizera Kristo nibo twizera yuko umunsi umwe inzambi izovuga bakava muri nosi turazi ko azaba umuhero w'isi rero nako ndavuga nti ivyo byose bifise intumbero yo gusambura umuryango bwa mbere hanya gusambura umuntu kugira ngo umuntu atakaze amahopera rero ko abantu bagerageza guhindura ibintu barabikora ko bavyumvise mugabo ntiyabihinduye icimana ateguye n'ingene umuntu azakumera gushika ubu ntavuga ngo twabonye ngo umugabo yasamye inda canke ngo byagenze gute ivyo bafise ingene Imana bitunganije igice ngendageza kuvuga ni n'umwami wacu Yesu Kristo yavuze ngo mureka abagabitanya abandanye kugabitanya abezwe abandanye kwezwa isi zo kwigaburamwo ibice bitumbere bibiri abantu bavuga bati twe turumva turazi umwami twizeye dukurikira kandi azoduhama akaduha kubana nawe bidashira abandi bavuga ati turamwihakanye hanyuma babeho ubuzima aho baja mu nzira zidahesha Imana icubahiro kandi turazi nyine ijambo ry'Imana rivuga iherezo ryabo rero ikintu gihambaye niki nuko umuntu jico ntemera sinemera ko umuntu nk'uyu ufata ngo ugiruze ko murasanga muramwica ngo ugira yahisemwe ibintu bidafise ico bimufashije biramuteye ingorane mufashe buhoro buhoro mu rukundo kumbura azomenya yuko ivyo ari mu bitari bitomoye mugabo ni ibintu bijanye n'ibi vy'umwidegemvyo abantu bagerageza ko ibintu bitandukanye kubera kubabara kubera ibintu bakomerekeje mu buzima hanyuma isi nayo abandi bafise ivyo bavyumvira ko bafise intumbero barafise igituma barabikora bo barazi intumbero kuko baravuga bati ubu dutandukana ubu n'umuryango umuryango ugasambuka neza hamwe atasubira kuba mu papa no mu mama n'abana batandukira ibihugu nta bihugu bizosubira kubaho buhoro buhoro hazobige ivyo byose bisambuka murazi yuko hari igihe kizogera yuko isi yose iba imwe iganzwa n'umuntu umwe yitwa Antikristo hanyuma ishengero rya Kristo bizoba byaduza abona bizera Kristo tuzari mwisi ivyo niko giye Yesu yavuga ati nukuri musenge ngo intambara ntizizoba hazoba ukunyiganyiga kw'isi hazoba nibi bizoshika ariko kwihangana abatazobikurikira bazoba mu nzira yo kunyubaha abo bazokira abo bazorokoka muri ivyo vyose kubw'ivyo rero nta bitangaza cyane biriho biriko birabaho kuko nta vyizigiro kw'isi hinduka iparadizo uyu munsi imbere yuko hazoba igihe c'umuhero w'isi isi yose hama hariho ukwisizwa umegenda irahera niko hazokama haba ibintu bibi ku ruhande rumwe abishobe bafasha abantu bagira ngo babivemwo abandi nabo barindwe baje mu rundi mu mugwi w'abarinzwe bizera Imana bafise ivyizigiro rero niho ico gihe hazogera igihe birenga urugero Imana ivuga ati okay ubu rero ubugera igihe canyuma abanyize nibaze munezero abandi baje mu gihano niko bimeze rero igihambaye muri ivyo ni gute turera abana bacu ni gute tubafasha uyu munsi umuvyeyi ataza kubwira umwana yuko ivyo biriho abayihenze uko barabivuga ku ishure ubu mu makuru yo mu mashuri bamaze kubishiramwo bamwe bibaza ngo n'amategeko y'igihugu ntaravyemera mugabo ugiye kuraba amashapitre mu mashuri amwamwe bivuga amateleviziyo bigo bararaba internet ariko bararaba na ubu kirazira muri Hollywood kirazira gusohora film itavugamwo yuko abantu baje igitsina bashobora kurongorana ntibibaho nta isohoka nta design muri Walt Disney imwe isohoka hataceze mu ijambo ryerekana yuko ari bisanzwe ko umuntu asanga igitsina n'uyundi agira iki abo rero n'abantu hari abantu bafise amagenda bafise uburyo babishizemo inguvu nuba n'ibihugu bitandukanye bagenda agira iki aro igihambaye nuko umwe wese bahiriza umwidegamvyo wundi nimba ntavyemera ntucufata ko ndi umuntu adashoboka kubera ko mfise ivyo nizera mugabo kandi simvuze ngo niba uvyizera ngo ca ndakwica ngo ca ndaguhana ivyo ni ingorane yiwawe ndagufasha ico ntahura hanyuma uzomenyana n'umuremyi wawe kuko nibazi igituma yakugize umugabo rero ugiye ngo guhindura sexe no kuri baragerageza mugabo bahindura ingene umuntu asa nta turumva ngo urumva ngo umugore yaciyagira imbuto ngo kubera ko ngo hanyuma ngo azotera inda umugabo ngo umugabo asama inda nta biriho hari ibintu Imana yubatse urumva hari ivyo Imana yubatse rero je ndavyubahiriza uko umuremyi yavyubatse mugabo umuntu yavuze mu gitondo yishavuriye akumva ati ibintu vyarambabaje agira kugira iki niki ubuzima bwiwe ariko aronona mushobora muhanura ushobora kumufasha ngira kuvuga ngo ijana kwijana ngo tuzovuka mu gitondo tubihagarika isi yose nukuri ndavye ijambo ry'Imana rivuga isi iriko iragenda ifise iriko iraje je gituma
abazi ukuri kw'ijambo ry'Imana bizera babandaye muri iyo nzira bafashe n'abatarimwo bashobora kumenya babandanye mugabo hari abantu bagira indoto nyinshi ngo bahaguruka mu gitondo bakabigwanya isi yose bigahera nukuri nta na hamwe nigeze mbona bibiri bivuga kubera ko icaha carinjiye mw'isi naho umucunguzi yaje kizokugwaho n'umunsi umwe w'umuhero w'ibintu byose rero nukubwira abantu gusa bavuga uti niyo mvo ufise ico kibazo warakomeretse warahuye n'ingorane kanaka kuko urashobora kuja hajya sinzi wavuze umuryango witwa Abakardashian ndabizi cyane ntavyo nkurikira gose mbega turetse uwo mugabo hari undi mugabo yabamwe muri uwo muryango hari umwana w'umuhungu arimo nta mwana w'umuhungu arimo hari umugore abakobwa benshi bakora ibintu byinshi umugabo yisanze ari umwe mu muryango amara igihe muri uwo muryango yumva ari umwe ejo tugiye kubiraba turashaka gusanga hari ikintu kuri ubwo buzima bw'abo bantu gishobora kuba cyaratumye yisanga wenyene canke agera ahantu akababazwa no kuba ari umugabo kivuye ku bintu kanaka biba vyarabaye mu buzima atari ukubera ko yikanze ko Imana yihenze kuko iyo yihenda ntiyari kuvyara barya abana yavyaye mu yandi majambo ari kubasama canke ntabasame mu yandi majambo iyo umuntu abikabijamo kubwo kutamenya no kumufasha iyo umuntu akabijamo kubera ko yahuye n'ikibazo mu buzima bw'ingene yakuze no kumufasha mu rukundo kandi hagira umucira urubanza vraiment jewe umuntu aje akambwira ati iyo ngorane ndayifise muri jewe ndumva ntameze neza n'ukuri ndamwake naje gusenga turamuha ikaze ko nta handi hantu yohungira ni mw'isengero umufashe kandi kiraza kumutunga urutoke muhagurutse muganirize mufashe akubwiza ukuri muganire kandi ikintu nagomba kurangiza ko kuri ikintu kuvuga ngo umengo ubu yogeze ibintu by'aba uwafise iyo tendance yo kumva ko akunda abahungu ari umuhungu ucumenga afise uburenganzira bwo gusambana hari ikibazo ko umuntu ashobora kuba afise iyo tendance mbwa ntibice mu burenganzira bwo kuja kuryamana n'umuhungu kuko n'umukobwa akundana n'umuhungu ntafise uburenganzira bwo kuryamana n'umuhungu bambe naho baba badahujije ibitsina kubera ko ni icaha kumenga ivyo navyo umengo bice biha uburenganzira kubaza nimba ufise iyo tendance basi hangane bagufashe nimba bagiriye ubwo burenganzira bwo kuronka iryo sengero bavyemera bakaza haguhezagira canke muri etat civil hanyuma uheze ugenda urangurira amabanga yabo batse nimba ari vyo nimba ari kuraje mbwa ntibice uburenganzira gucuca ngurumva rero ngukora ko numva nifuza ngo umuhungu ndumuhungu canke nifuza umukobwa ndumukobwa ucume ngo dufise uburenganzira guca duca mu vyo bushurashutse oya nimba uvyumva ari kumeze muno mu bisanzwe vya misi yose abantu bararirangana bakarindira gushika amategeko y'ibuga bemereye gushika ishengero ribemereye nimba rero bitarabikwemerera vuga uti ndafise ubwo ivyo vyifuzo muga nkeneye gufashwa mugareka gucuja mu busambanyi ukurumva ujeje ubwo busambanyi bwonyene naho wari kuba ubugirana n'ubu mudasanga igitsina n'icaha mu kurangiza numva noshimira cyane Bishop Dieudonné mugabo nimba ntagiye kure cyane turabazi nk'aba intellectuel muri kino gihugu twarababonye muja no mu vyo kwitoza nashaka mugire ico mubwira leta yacu y'u Burundi abakuru bacu mbega bohagarara gute kuko twe turazi ko uburundi bwacu buracafise imico mbega bohagarara gute mbega mwavuze yuko nta kundi niko bitegerezwa kumera mugabo mbega bokora iki kugira ngo bashobore gufasha aba bantu babo icambere leta mu mategeko twemeye igihugu cemeye turimwo naho bitugora rimwe rimwe nuko ari igihugu ca demokrasi mu yandi majambo igihugu ca demokrasi bavuga ngo intwari iva ku banyagihugu canke abene gihugu baringa umuntu ayivuga rero hari ibintu bikomeye vyo mu mico y'abantu umutegetsi wese adashobora guhindura kubera ko ari umutegetsi ushobora kuvuga mu gitondo ngo uhindure ikintu cemewe n'abantu bose muri rusangi kuko uciyumvira ico gituma mu mategeko y'igihugu ivuga yuko igomba guhindura ikintu ubanza gukora ikintu bita referendum ufata abantu bose bafise uburenganzira bakuze ukabaha iryo tegeko uti muravyemeye canke ntimuvyemeye rero ntihazogira abantu batangura kwemera ibintu vyo guhindura imico bitabanje guca muri referendum nimba abarundi bose bazoba bageze aho bavyemera bati nuko nyene bigiye kumera aho nta kundi mugabo ikintu cose kitaciye muri referendum kirabwa n'umuco ntihakigire umuntu umutegetsi ngo nakora ko ari mu gihugu canke umushikiranganje canke umuntu kanaka ngavuze mu gitondo ngo urumva rero je ngo mbonye two bigira gutya kubera ngo amafaranga bagira baduhe bagira iki rero jewe ndibaza nkavuga nti muri iki gihugu c'abarundi bose abarundi kazi mbega
abarundi bose baremezanya ko no mu bindi bihugu niko biriko biraba babanza kubaza abarundi bigaca muri referendum rero nk'ikintu nk'ico kibazo kijanye n'umuco kugira ngo abo bantu bemererwe uburenganzira bwo kugira kubakana mu mategeko y'igihugu si ikintu kizohindurwa no kubera ko umuntu yavutse mu gitondo kubera ko constitution yemezwa biciye muri referendum azobanze baza abarundi bose baraba ico bavyumvirako nibasanga ari majorité ariko bageze aho bageze bavyumvira nta kundi bizoba bikigenza mugabo igihambaye gusa ntihabeho gusunikira abantu canke kuta mugabo kandi kinaco habe guhanura habe kurinda abana bacu mu mashure mu vyo basoma mu buryo bwose kugira ngo ntihagire imico yo hanze iza gutangura kubagiramo uburemere kandi twagushobora kwibarinda gushika hari guhitamo kwabo kuzoshobora kwibashika ico nico no bivuga ko hanyuma ibindi nuko habaho kuraba nyene ko atabantu ariko barakoresha ivyo baciye mafaranga no mu bindi kugira ngo bayovye abantu batware mu ngeso zitari nziza rero nibaza yuko ibijanye na leta nuko ishinzwe gutunganiriza abantu bijanye n'imico bijanye no kwizera kwemera kwabo bijanye n'ingene bisanzwe bitunganijwe bavyubahiriza uko biri uyu munsi igihugu niba bageze ku rugezo bumva ko bashaka gusanga abantu babibwico bivuzeko bazana itegeko rice mu barundi bose baritore canke bajyanke ntibi ibintu bihindukira mu gifuri tubashimire Bishop Dieudonné ku kiganiro muhejeje guha RIB TV murakoze cyane n'amakundu twizere ko nitwasubira kubatumira muzoba muri disponible mukatwitaho yego mfise akanya n'amahoro murakoze cyane bakunzi ba RIB TV turabashimiye nta nkeka ko impanuro mwahawe na Bishop muzumva kandi mwazitegereye ibintu byinshi byavutswe dusubire kubahamagarira gukora like hama dusubire kubayabonesha dusubire no kubahamagarira gukora ama commentaire kugira ngo tumenye ivyo mushaka ko tubaronderera n'ivyo mukunda nuko mushaka ko tubikora muhezagirwe cyane ciao ciao turabakunda